izo ni imfunguruzo z'amashuri yose 15 hamwe n'ibiro by'umuyobozi mwabonye bitunganije neza. Yewe byerekana yuko ishuri bashyize mu minwe ya leta, ni leta izomenya icyo izikoresha. Turakengurutse cyane inongabanwa, tugasaba abanyamukungu kuyibungabunga, ubwo uno munsi murabona ko hariko n'ibiyo. Ejo dushobora gusanga abana barateye amabuye bakamena bino biyo. Izi nyubako rero tuzozibungabunge kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntibazogaruke kuraba ngo basange uko byari biri byarahindutse, byo bababaza cyane. Ikibanza intara ya Bubanza yarose nticaduhimbaye namba na gato. Ikibanza c'12 twakurikiwe n'intara zitandatu gusa. Je ntibyaduhimbaye. Nabonye umuyobozi w'indero mu ntara ari ngaha, nibyo ntabyifasha wenyene, mugabo niwe ndongozi mu by'indero mu ntara, ategerezwa rero gufata iya mbere kwerekana inzira yo kugira ngo aha mu ntara dusubirane ikibanza twahorana. Numvise amanama ariko arategurwa, izo nama tuzozitaba, tuje inama dupfundike ijambo kugira ngo ntitwubakirwe amashure meza meza gusa, ariko n'ibibondo yigira muri ayo mashure tubaha indero nziza, tubaha ubumenyi bukwiye, abigisha batange ubumenyi bukwiye, biteho urwaruka, biteho abana, biteho umurimo wabo, igikorwa cyabo, kugira ngo ejo tuzoronke urwaruka rukerebutse, ruciye ubwenge, rwigishijwe koko.